Abantu benshi baraca mu bihe bitari vyiza bikabaviramo n'ubumuga butandukanye. Abenshi muri bo barabura uko bifata, bakadendebukirwa, bagacika intege. Ariko rero uyu munsi twabazaniye akarorero keza k'umwe mu bagendana ubumuga yashoboye kurengera ivyo bibazo vyose agera kure, yongera aranafasha n'ubu akiriko bantahonikora bahuye n'ico kibazo. Je nitwa Ngoga Patrick, ndi President fondateur wa Fondation Ngoga Patrick. Nsanzwe ndi umorthoprosthesiste avura abagendana ubumuga. Navukiye mu Ngagara muri quartier 3. Ngize imyaka 7 nari inkomeye nk'abandi bana. Ndarwara. Ngiye kwa muganga barantera urushinge. Baca bakomeretsa nerve sciatique. Navyutse nisanga namugaye. Famille baragerageza kumvusa biranga. Canja kurererwa mu kigo 5 Zito mwese muzi hajya hepfo kuri Shanike barangorora. Umva nakuze ngendana ubumuga. Mu nyuma ndaja kwiga mu Rwanda. Ngarutse ngaha nca ndagirirwa ubuntu ndaronka bourse ndaja kwiga muri Japon. Ari naho nakuye ubumenyi bw'ibi nkora byo gukora amaproteze. Fondation Ngoga Patrick nishira hamwe rifasha abagendana ubumuga kubaronsa insimburangingo, inganirangingo ibyo twita orthèse, prothèse, chaise roulante, béquille, bifasha abagendana ubumuga kwiyunguruza. Icyumviro caje ko nari nsanzwe nkorera yandi mashira hamwe, hama nkabona ukuntu abagendana ubumuga bitaborohera na gato kuronka prothèse. Shiramwe nakorera hari umuntu yigeze kuza aje kuyivuriza, turamuvura mugabo baramusaba amahera yo kugura prothèse ntayo yari afise. Hama ndabona ingene ajuragiritse bamurungika mu Cibitoki kuja kurondera attestation d'indigence cyakemezo cyane aho nikora. Ndabona ingene bimugoye nca numva ndagize agashavu muri jewe. Niyumvira ati kuki twe tugendana ubumuga tutofasha abagenzi bacu kugira izi materiel zibafasha kwinguruza bazironke kwa gusa. Naje ndabisaba Imana none Imana yarabishuye ndagerageza gufasha abo nshoboye. Intumbero yacu no kugira bose babashe kuronka, hagira umuntu agendana ubumuga ntaho nikora abura béquille, abura chaise roulante, agenda yavura. Twifuza ko bose bohaguruka bose hamwe. Aho duheruka turiko turakrotira uyu mwaka wa 2021 twaciye duharura abantu 600 personnes. Twasanze Bujumbura twarafashe 150, duca dusanga mu ntara za ruguru twarafashe 450. Ibikoresho dutanga jewe ndabikura mu mahera mpembwa. Ndafisa kandi kazi ndakora aha ndahaza mvuye ku kandi kazi. Aho nkorera rero barampemba hama nshobora kuronka amahera. Aha rero nsigaye mfise n'abashigikira bafise urukundo bafasha, nabo bakambwira bati reka wo kuvunika wenyine kubera barashigikiye iciyumviro cy'iwanje. Ibikoresho dutanga tugira commande muri Japon, tukagira commande muri Inde na hadi Nairobi muri Kenya. Ibikoresho batanga nivyo basanzwe bikorera kandi bakabitanga ku buntu mu ntumbero yo gufasha abantu aho nikora bagendana ubumuga. Umunsi wa mbere mfasha umuntu hari muri 2014. Nakorera mu yindi shira hamwe, hama ndabona ingene umuntu bamurungitse genda uzane nta mahera dufise, genda muri Ministère ya Solidarité. Nya muntu nawe yavuye ruguru agashikanza kiyumvira. Numva muri jewe harajemwo ishavu, numva nyiranokora mosozi. Ndakora mu mfuki wanje, ndamuha amahera nari mfise. Aragenda arishura prothèse ariko ararondera, hama arayironka, aragaruka arampezagira, aranshimira imihezagiro yose. Hama numva muri jewe numva ndaryohewe cyane kubona hariho igikorwa cyo yari je byaranejeje uwo munsi. Hama naho natanguriye rero ndagura ibyiyumviro.
proteze zirazimvye, masheze abantu arazimvye, si buri muntu, hari abantu baba badafise uburyo bwo kuvyigurira. Hama je naho duhera tumaze kubona ko ntawe yikora, tuca tumufasha. Muri fondation ntitugurisha, fondation ni ugufasha. Mugabo turafite ikindi gisata cyitwa Centre International Orthopedique. Iyo Centre International iyo uje urugura tuca tugushira muri cya gisata cyabishoboye. Ba Centre International Orthopedique nibo bagura. Abagendana ubumuga nibareke kwinyegeza. Nabo ni abantu nk'abandi. Nama nababwiye ubumuga bubi ni mu mutwe. Iyo ufise umutwe twese turamugaye ingingo, mugabo turashoboye. Hari ibyo dukora n'abafise amaguru abiri badashoboye. Mugabo niba sokoroke nabo baze baje kukiva ibyo bashoboye bito bito, bakore bakura amaboko mu mpuzu. Hama abatabugendana nabo, umuntu wese ni umukandida wo kumugara. On ne sait jamais. Hari igihe umuntu agenda ukabona umuntu yarakomeye, mugabo hirya y'ejo n'ejo bundi ukumva ariko ndonda ati urashobora kumfasha bekiye, urashobora kumfasha agasheze rurane, aterega na jewe ubu nsigaye ngendana ubumuga. Turababara nk'abana b'abantu, mugabo umuntu wese arakwiye kugira ikigongo kwama yitwararika bagendana ubumuga. Abo dukorana twashimira cyane DGAC, Direction Générale des Anciens Combattants, abahora ku rugamba, INSS, tugashimira Ministère ya Solidarité, tugashimira abagize icyo batanga kuri fondation kugira ibashe gufasha abo tumaze gufasha. Icyo dusaba, turasaba ubufasha kugira tubashe gushikira benshi bashoboka. Twasaba umukuru w'igihugu, tukagisaba mama mugira neza, basanzwe bafise urukundo n'abavyeyi bacu se Barundi, kugira abashe gushikira, tubashe gushika kuri ibya mihana y'abajya bagendana ubumuga bari hariya mu gacimbiri batafise ababashikako. Je onkenera kunyitura aha kuri Fondation Ngoga Patrick imbere ya Roi Kared, na nimero ni 79 20 55 56. Ego, ni karibu abakenera kutwitura.